bamwe mu bana biga ku ishure nshingiro ya Karurama ya kabiri turi muri komine Rugombo intara ya Cibitoke biga bicaye hasi abandi nabo bakicarana ari bane canke batanu ku ntebe kubera kubura intebe. Bamwe mu baganiriye na televiziyo Isanganiro bavuga ko bituma ivyigwa bitagenda neza eka mbere ngo bagataha bababara mu bihimba bimwe bimwe vy'umubiri nko mu mbavu. Joseph Nyandwi umuyobozi w'indero mu ntara ya Cibitoke avuga ko hari umugambi wo kongereza intebe n'inkuru ya Onera Muco. Kwiga nicara hasi biratuma ntiga neza kandi biratuma ntiga ngo byinjire nkuko noba nicaye ku ntebe. Abana biga ku ishure ya Karurama ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke barenga gato 2500 bakaba bigira mu masomero 15. Ivyo rero bikirekana ko bafise amasomero make n'abanyeshure benshi aho usanga nko mu isomero rimwe biga bashika 160. Bamwe mu banyeshure bagizwe n'abakobwa n'abahungu bafise hagati y'imyaka 14 na 16 bavuga ko bituma nivyo bigishwa bitinjira neza mu mutwe kuko musanga bicaye ari bane canke batanu canke kandi bicaye hasi. Igihe nandika nunamye mvuga ndarusha nicaye hasi reka nshirikaye hasi nandike ndyamye. Ndiko ndiga nicaye hasi nandika neza kandi ndaruye no mu mugongo. Ivyigwa ntibishobora kwinjira neza kubera nyene umuntu aba yicaye hasi hari igihe uba wicaye n'ahantu udashobora kubibona. Agateka kanje nikaba kubahirijwe kuko twiga nabi. Mwigisha aravuga kubera ukuntu uba warushe ukaja mu byo kwigorora ntutahore ivyo ariko arakubwira. Muri ico gihe agateka k'umwana kaba kabangamiye. Cambere na mbere bokora botongereza amashuri bakaduhereza nk'amashuri bakatwongereza intebe tukareka kwicara hasi. Abigisha bavuga ko bituma baruha cyane iyo ariko arigisha muri ubwo buryo. Umuyobozi w'iryo shure ya Karurama ya kabiri Maniragaba Etienne avuga ko ico kibazo gikora ku banyeshure bose ariko na cyane ku banyeshure b'umwaka wa mbere baciga kwiga kwandika. Ingaruka ya mbere tubona abantu kusanga harimo abana bamwe usanga amashuri bayahevye wayuko biga mu condition mabi aho gira ngo yicaye neza ashabuka ati je n'ubundi nicaye ahantu habi uko turi benshi ku ntebe usanga hitamwo guheba ishuri yeni ya mbere. Iyindi kandi usanga hadubura abana benshi usanga kudubura n'abana benshi mu kirasi bivaye n'ukuntu condition bigamwo. Iyindi kandi mbona ingaruka surtout mwaka wa mbere wazi ko mwaka wa mbere kera mu haciga usanga umwana yicara ku ntebe ari babiri kera mugabo ubu bamaze kuba ku ntebe ari abana bane batanu. Umwana w'ya mbere ukwandika usanga rwose bimugora kwandika indome neza zigoroye nko hambere usanga kubwiwe bimugora. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Cibitoke Joseph Nyandwi avuga ko hari umugambi wo gutanga intebe kuri ayo mashure agahamagarira abanyeshure kutadebukirwa ngo bahebe amashure. Izo ntebe zimaze kuboneka abicara zo kwicara bicise naho tugasanga ntizironka naho zija. Abagira neza barari batandukanye badufasha na leta idasigaye inyuma ko niyifati ya mbere baragerageza kubaka amashuri atandukanye ahubwo ari bishoboka nkako ya kibanza ca kuri Karurama ya mbere n'Akama ya kabiri eka n'ishuri nshingiro ya Cibitoke ya gatatu na Cibitoke ya mbere aha ishuri Convention Catholique barafite ibibanza bitandukanye bokubakamwe ahubwo tuko turaraba umurindi ukuntu abanyeshuri n'abantu bagwirirana byasaba yuko nk'ibyo bibanza tudondaguye n'ahandi sawa usamvuze n'ahandi bagerageza kubaka inyubakwa zigerekeranye zya hejuru uko turabona yuko uko twubaka niko ibibanza vyaga. Abanyeshuri usanga badebukirwa n'abatera kamo yuko batwaraba ngo uko biga mu buryo bumeze uko nakuriya kuko sahi iwacu gusa bandanya biga kuko ishuri ni kazoza. N'abaja mu myuga aja mu mwuga kubera aciye mu ishuri kuko agiye mu mwuga ataciye mu ishuri usanga ari bamwe bakora ibintu bya camuhuri batomboresha.
umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari Saidi Anise avuga ko hoba n'ingingo mperekeza zo guhimiriza abantu kuvyara ku rugero ngo kuko vyagaragaye ko kungo umukenyezi usanga afise abana 6. Rero nk'ugwego rw'intara harabaye inama y'abasitanteri irisho na Buramatari irababwira iragira ati turafise ibitara vya leta hama muji inama rero imbaho zibazwe hanyuma kugira muronke izo mbaho muheze mukoresha intebe ukumva ko uwo muti ntukwiye nuko no kuguma duhimiriza abantu bavyare ku rugero bavyara abana bake navyo ne bikenewe kuno bundi uwo murindi ni munini naho wo kubaka ibirasi bingana gute atazi n'ingengo zifashwe no kujanye n'irondoka rijana amagara meza ariko na cyane rijanye no kugabanya umurindi wo kurondoka bigaragaza yuko n'uwo muti ntabweza ngo worame. Ndongozi zirashima ko hariho abafasha mu gukahiriza ubumenyi bw'abigisha mu gisata c'indero n'ishiramwe mpuzamakungu gitaho ineza y'ibibondo UNICEF ariko ko hanakenewe aboterera mu bijanye no kubaka amasomero.